Kwigenekerezo rya mbere ndamukiza uno mwaka inama nkenguzamateka yaruguye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya ndamukiza. Umukuru w'urwo rwego Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera niwe yashikirije ijambo ryo kugurura icese ivyo bikorwa. Yabanje gushimira Imana ko yabazigamye mu kiringo c'ukwezi bari bamaze mu buruhuko, aca yibutsa ko Uburundi bwabuze inshuti ishika uwahoze arongoye igihugu kibanyi ca Tanzania Nyenicubahiro Dr. John Pombe Magufuli. Nyeniteka Sinzohagera yaramenyesheje ivyaranguwe mu kiringo c'ukwezi kw'akaruhuko. Bimwe mu vyo yavuze harimo kugendera bene igihugu, kubumviriza no kubashikiriza inyishu z'imyitwarariko yabo, kwibutsa uruhara rw'abatowe ku mitumba, kwifatikanya n'abene igihugu mu bikorwa vy'iterambere, kugarukira ku bene igihugu bahuye n'imvura yononye imirima n'amazu muri komine Ruyigi n'ibindi. Mu kiringo c'ukwezi kw'akaruhuko kabaye akaryo keza ko kwegera bene igihugu, gukorana nabo no kubumviriza, twongera tubashikiriza bimwe mu nyishu z'imyitwarariko bari bafise twashoboye kwegeranya. Inyuma yaho dutumiye ko abaserukira leta bamwe bamwe ngo baduhe umuco, twaranongeye kandi turihweza ishigwa mu ngiro ry'amategeko leta iba yashinze nk'uko biri mu ngingo y'192. Tukaba turindiriye ivyegeranyo bizoshikirizwa n'abanyakubahwa bakenguzamateka mu minsi iri imbere. Twanasangiye ikiyago n'ikivi, tuributsa uruhara rw'abatowe n'ico abenegihugu babarindiriyeko, na cane cane uruhara rw'umukuru w'umutumba mu iterambere ry'igihugu. Twaranongeye turitaba ibirori vy'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kuwa 8 Ntwarante, ku civugo kivuga kiti ubukerebutsi bw'umukenyezi n'iryo soko ry'iterambere kuri bose. Twarishikiye mu ntara za Bujumbura, Bubanza na Rumonge, aho tukaba twarasangiye ibikorwa by'iterambere, twongera tunabashigikira mu ntererano zituma ivyo bariko bararangura bitera bija imbere. Twanarasanga ibikorwa byo gusarura amakoperative ari mu ntara ya Bubanza, twongera tunahamagarira abene gihugu kuziganya umwimbu, na kare abarundi bari amaze ngo inda ntuyibwira ico yarariye ariko uyibwira ico wayirarije. Nk'abandi bakenguzamateka bose, abagize ibiro by'inama nkenguzamateka barishikiye mu ntara bavamwo gusangira ijambo n'ibikorwa n'abene igihugu. Icegera cya kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka aherekejwe n'abandi bakenguzamateka n'abashingamateka batuye mu ntara ya Ruyigi baragiye kugarukira ku bene igihugu bahuye n'imvura yononye imirima n'amazu muri komine Ruyigi, bakaba bagiye bitwaje agaseke ndetse n'ibisakazo byo gusanura uburaro bwabo. Muri muno buruhuko nyene uwo mwubahwa ari kumwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka baragendeye amakoperative y'abene gihugu ari mu ntara ya Ruyigi, aho babateye intege bongera babatekerera n'impanuro, eka mbere bakaba barifatikanije nabo mu bikorwa byo kubaka inyubako rusange. Baranatanze impanuro zihagaze mu gukomeza amahoro n'umutekano no kurwanya ubunebwe kugira biteho ibikorwa by'iterambere mu gukorera hamwe. Mu ntumbero yo kungura ubumenyi, abakenguzamateka baritavye inama nkarishabwenge yerekeye ingene amafaranga leta ikoresha ategurwa akongera akigwa neza. Barongeye baritaba inyigisho zigenewe abakenguzamateka b'abakenyezi ku bijanye no gutunganya amategeko hamwe n'itegurwa ry'uburyo bwo gukoresha amafaranga. Ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu duhurikiyemwo be n'izindi nama nkenguzamateka,
Nyeniteka Nzohagera yamenyesheje ko intumwa z'ubwo rwego zitavye ibikorwa vy'amahuriro mpuzamakungu atandukanye. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarakengurukiye kandi abenegihugu bariko baritegurira ishirwa mu ngiro ry'itegeko ryo korora ibitungwa vyabo mu mpongore rizotangura gushirwa mu ngiro icese mu kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka. Nyeniteka Nzohagera yarashimiye leta ingene yitaye neza y'umwenegihugu murimyi na cane cane abarimyi b'ibigori ku kuntu yashinze ikiguzi giha akarusho umwenegihugu, aca asaba abenegihugu kuraba ko ico kiguzi cubahirizwa. Ku bijyanye no gukomeza imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu durikiyemwo bene izindi nama nkenguzamateka, inama nkenguzamateka iserukiwe na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritavye ibikorwa vy'ihuriro vy'inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya n'amanama nshingamateka yo ku mugabane wa Afrika, Karayibe na Pasifike, bigira hamwe icokorwa kugira ngo barandurane n'imizi ikiza coronavirus. Haranatorwa ingingo ngenderwako zo kwisungwa muri kino kiringo ibihugu vyo kw'isi bihanganye n'ico kiza. Twaritavye kandi inama zatunganijwe n'ihwaniro ry'amanama nshingamateka kw'isi, aho naho nyene twarabiye hamwe ingene amareta yo kwitaho amagara y'abenegihugu bayo, bikava mu mvugo bikaja mu mategeko agenga ibihugu. Twongera turanasigurirwa ingene ishiramwe mpuzamakungu rigiye gusaba ko ibihugu bikenye byohebegwa amadeni canke bigatezurirwa. Turakengurukiye abenegihugu bariko baritegurira ishirwa mu ngiro ry'itegeko ryo kugaburira ibitungwa vyabo mu mpongore izotangura gushirwa mu ngiro icese mu kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka. Tugatera kamo n'abandi ko bonyarutsa kuba baritegura kugira ngo aho bukera ibitungwa vyabo bize bironke ico bigaburirwa naho birara hameze neza, ku buryo bazoshobora kuronka intabire ikwiriye, bakongera bagacungura umwanya bahora bamara baragiye bakawukoresha ibindi bikorwa. Turashimiye leta ingene yitaho ineze y'umwenegihugu w'umwirimizi na cane cane abarimyi b'ibigori ku kuntu yashinze igiguzi giha akarusho umwenegihugu. Tugasaba abenegihugu kuraba ko ico kiguzi cubahirizwa. Tugasaba kandi ko n'ibindi biterwa bishobora kuzanira akarusho abenegihugu vyogwizwa kugira ngo abenegihugu bashobore kwaronkera akoyoko. Nyeniteka Nzohagera yamenyesheje ko mu isasa risanzwe ryandamukiza hazokwigwa integuro z'amabwirizwa 10. Izo nazo zikaba ziyongeye ku zindi ziriko zihwerezwa mu migwi yamaho. Muri zo harimwo integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2021 ushiri wa 2022 n'integuro y'ibwirizwa risubira mu mategeko agenga ishingwa ry'imitahe mu Burundi. Iri sasa risanzwe ryandamukiza leta yaratungikiye integuro z'amabwiriza tuzokwiga 10 nk'uko bitegekanywa mu ngingo yayo y'193. Izo nazo zikaba ziyongeye ku zindi ziriko zirihwezwa mu migwi yamaho. Izo nteguro z'amabwirizwa nizo zizi: iya mbere ni integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2021 gushira wa 2022. Ya kabiri ni integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro riha izini sentare ububasha sentare igwanya igiturire na parite nkuru ikurikira vyahorana, rigasubiramwo itunganywa ry'igipolisi kidasanzwe kijeje kugwanya igiturire. Ya gatatu integuro y'ibwirizwa ryemeza ko Uburundi bwemeje amasezerano yerekeye ukorohereza no gukingira mu buryo magiriranire abashinga imitahe mu Burundi bo muri Republika ya Guinea Equatorial. Ya kane ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo amategeko agenga ishingwa ry'imitahe mu Burundi. Ya gatanu ni integuro y'ibwirizwa ryemeza ko Burundi bwemeje amasezerano y'ubudandaji hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Guinea Equatorial. Ya gatandatu ni integuro y'ibwirizwa ryemeza ko Burundi bwemeje amasezerano yo gufashanya mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu mazi
no kubivugwa hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Guinea Equatoriale. Ubwindwi n'integuro y'ibwirizwa ryemeza ko Burundi bwiyemeje amasezerano yo kudasaba uruhusha rwo kwinjira mu gihugu ku buryo magiranire ku bafise ibitabo vy'inzira y'abanyacubahiro n'ivy'akazi hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Guinea Equatoriale. Bw'umunani n'integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro bishinga imirimo y'inama nkuru ishinzwe umutekano, abayigize n'ingene itunganijwe n'ingene ikora. Ubw'icenda n'integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1/6 ryo kuwa 10 Ntwarante 2020 rishinga ikidari rikongera rikagena umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero kuba imboneza nkuru mu kuzirikana mu gukunda no gukundisha igihugu. Ubw'icumi n'integuro y'ibwirizwa risubiramwo igitabo c'amategeko agenga ibidukikije mu Burundi. Yarangije ijambo ryiwe amenyesha ko bazobandanya ingendo mu makomine yose kugira ngo bahimirize abenegihugu gukunda ibikorwa, gutyo wa mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye wuko umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amahera ushigwe mu ngiro.